Mu bakenyezi 19 bashoboye kuvuga ko bashurashujwe ku nguvu n'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Centrafrica, 10 bamenyesha ko vyabaye hagati y'imyaka y'ibihumbi 2022 n'ibihumbi 2023. Ikinyamakuru The New Humanitarian candika ko vyemezwa n'amashirahamwe yigenga hamwe n'amadosiye yo kwa muganga. Mu basirikare b'urwego rwa MINUSCA bagirizwa ivyo vyaha harimo abarundi, aho ico kinyamakuru sigura ko hari amazina y'abasirikare aguma agaruka kenshi ariko babandanije bakorera urwo rwego. Kamwe mu turorero dutangwa nako umukenyezi w'imyaka 20 avuga ko yari kumwe n'uwo bavukana ahitwa Kaga Bandoro mu bihumbi 2022, hanyuma abasirikare 6 b'abarundi babomora umuryango baryamye, hanyuma babashurashuza ku nguvu. Abo basirikare b'abarundi ngo basigura ko bariko barondera umugwanyi. Uwo mukenyezi asigura ko yamenye ko arabarundi kubera ibimenyetso yabonye ku myambaro yabo. Ku munsi wa kabiri igisirikare cy'u Burundi cyaciye gisohora itangazo giyamiriza ivyavuzwe n'abo bakenyezi, bikandikwa no mu binyamakuru The New Humanitarian na Le Monde. Iryo tangazo risinywe ko n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza rivuga ko muri ivyo bice vya Kaga Bandoro na Bria bivugwa ko hoba harabereye ivyo vyaha atabasirikare b'u Burundi bakorerayo. Igisirikare cy'u Burundi kikamenyesha ko kidashobora kwihanganira ububisha bene ubwo bwo gushurashuza ku nguvu abakenyezi hamwe bwokogwa n'abasirikare baco. Ico gisirikare kikavuga kandi ko kizobandanya giterera mu bikorwa vyo kugarukana amahoro cisunza amategeko. Kubw'ikinyamakuru The New Humanitarian, ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abasirikare 730 bo muri MINUSCA bava mu bihugu bitandukanye bamaze kwagirizwa gushurashuza ku nguvu abakenyezi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Aho muri Centrafrica umuvugizi w'ugo rwego rujejwe kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrica nawe amenyesha ko ugo rwego rufise umukenyu rushemeye wo gukinga no gufata ingingo zibereye y'ivyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu bikozwe n'abasirikare. Ikinyamakuru The New Humanitarian kigasigura ariko ko abakenyezi benshi bashurashuzwa ku nguvu n'abasirikare batubahuka kubishira ku mugaragaro kubera ko ngo babatera ubwoba ko bazobica.